Salut les gars, nizere ko mumeze neza. Nje hano kugira ngo nishure Starboy kuri post yaje kugira avuga ati Fernando uririmba neza. Ariko kweki clip uzinegrija, kweri negrija ama video. Muri make yashitse kuvuga ko ata video nziza nkora kandi nivyo. So jewe avant nari mu DJ, narabona abaririmbyi, nkababona ko barenze bro. Nkabona ama clip, nkabona imiduga myiza amazu. Bati bararenze nkifuza kubabona man, nkifuza no kubaramutsa mvuga ati man abantu barahiriwe sana. Maze kuja muri entertainment zoba desu nasanze benshi atari ibyo ari gufakinga. So sinovuga ni gufakinga ko bateza gukora ama clip, ariko jewe ntanguye gukora carrière solo naravuze ati ibi bintu je nivyo mbako. Nta kuntu nofata imiliyoni 15 nje gukora video ejo nzoba mfise ikibazo ca stock, ejo nzoba mfise ikibazo cyo gukenera televiziyo muhira, ejo nzoba mfise ikibazo cyo gukenera uko niyunguruza, ejo nzoba mfise ikibazo cyo gukenera ibinibi. Alors kamera nari kubikoramo ari nyene ndiko ndagerageza kunezereza abafana ushobora kunezereza imyaka 10 ningahe ubaha ama video meza ugira ibiki après bakaza kuvuga ngo we ngo ivyawe vyaraheze barazimye. Ndabanezereze niyime bimwe mfise, bimwe nari kugura bizomfasha muri kazoza ndiko ndabiha abafana. Ibyo bintu je kweri byarangoye mu mbabarire kweri. Jewe mbanza kwiyubaka ubwiwanje, nzobanza niho ibintu vyose numva nkeneye. Mbona amahera nari gukoramo clip yovamo akamodokari ndakagure kigira uko kazoba kameze gose kigire ngaho. Mbona hovamo akamoto ndakagure, mbona hovamwo imeza ndayigure, mbona hovamwo ikintu nkenera nyene mu buzima. Mbona hovamo agastoke k'amezi 2 ndakashire ngaho nitagatire. Hama jewe musipoze ko nkora ama audio. Kurumva numundi simurashira ko ngo nama video ni mumbeshe. Je ni dokomo tu mu vyakiruko. Ebana ni dokomo kweri. Hama je ndakeneye gushika ku bintu vyinshi, ndakeneye kuzokubaka inzu ivuye mu muziki kandi sikera kweri. Sikera je no nivyo ndiko ndapambana kandi ntegeza kuyubaka kandi muzobibona nzona bibibutsa. Hama kandi je ndazi ko mfise abantu bankunda banantahura. So ikingiyora nuko abafana bambwira ati nukuri we message uduha ni message idufasha mu buzima, ni message twumva ko dushobora kumviriza turi kumwe n'abana atakibazo ataki. Ivyo je biba bikwiye. N'umundi ndirimbo rega kawaida ni audio. Eske muri audio bavuze ibiki? Audio itaryoshe naho ukora clip indirimbo nta namishobora gushika. None turabe indirimbo zose zifise ama clip ko zose zakunzwe cyane. Oya. Indirimbo iryoshe kabiri ifise na clip yego nivyo iragira kure gusumba mugabo ifise message nziza naho bibata clip. Indirimbo iragira yishitse. Ese kera ntibaduhana n'amantuze ama audio gusa kandi twarazikunda twakuze tuzitamba. So abafana banje ndabizi ko bahari bankunda nukuri muze murumviza message. Izo video ntihagira ico zibatwara. Nzozikora muga nanje kwanza nabanje kugira ivyo nshitse ko mfise inzu yiwanje. Moyo nimubona ndakeneye inzu rega nibindi bintu. Starboy cyumviro wagize ni ciza ya muga nzobikora tu mugabo ari ibintu biza kwanza gukora kandi sindikijuju ku buryo noba ntabona ko video ikenewe. Video irakenewe kweri. Irakenewe kandi mukazobona nakoze video sije nzoba nayirihiye kweri. Nkazokora video ntarubaka inzu nije ndabibabwiye sije nzoba nayirihiye. N'umuntu azobavuze ati peti yangu je ndagutayemo clip nkuko bantayemo clip ya No Love jewe sije nayirishe. Oya n'umujama yavuze ati je reka ndayikora iyo ndirimbo iraryoshe reka ndayikore clip. So byari ivyo rero, merci sana Starboy the Ship, big up bro.